Reka ndabahe ikaze kuri Technology Filina Media PC Mobile. Muno mwanya tugomba twigishanye uko dushobora kwivurira telefone yacu iyo yagize ikibazo application ikanka gukora muri telefone canke ntituyibone muri Play Store. Tumaze twigishanye bagenzi, ni kuvuga Play Store nibaze nta muntu n'umwe atayizi. Play Store nta muntu n'umwe atayizi. Play Store ni application ishobora kudufasha gushobora gukoresha application muri telefone iyo ariyo yose. Play Store guys, umwe wese nibaza yuko mwese muzizi, utayizi nawe ni reka tuyimwereke. Iyi Play Store niyo ushobora gukuramwo application, hama application yawe ukainstalla. Aha turakuramwo WhatsApp, Facebook, naho tugira mise à jour. Ndababibutse yuko ni kuvuga Facebook canke WhatsApp ni ibintu bifise igihe, bifise validité, ni kuvuga iyo igihe giheze isaba kuca winjira ngaha ukagira mise à jour, hama WhatsApp yawe canke Facebook yawe bigasubira ku gihe. Ari abantu benshi usanga telefone zabo wumva ngo ndungikira WhatsApp ngo yaheze. Guys, ndabibutse yuko nawe wovyigerera. Iyi application ya Play Store irimwo vyose. Iyo telefone yawe ugiye kwinstalamwo WhatsApp igakora, harya iheze winjira ngaha ukagira mise à jour. Ico cigisho fyonda like, ugire follow, ugire suivre kuri iyi page yacu, winjire no kuri YouTube yacu, ugire s'abonner, subscribe, kugira bikunde uzobona ivyigisho no hanyuma nzobategurira ukungene WhatsApp idashobora guhera witirije ukoresheje aka Play Store ka telefone. Kandi iyi Play Store irakomeye kuko nababwiye mu ntango, niwo muvyeyi w'ama application, niwo muvyeyi wa telefone. Rero ntitubatevye, reka tubereke ukungene YouTube ishobora kuba yarabaye bloke muri telefone yawe ntishobore gukora. Uburyo woshobora kuca ukoresha iyindi application hama YouTube yawe igakora muri telefone. Mugenzi, reka ngusabe ufate kano kanya ubikurikirane, kuko nawe naho yoba iriko irakora ejo irashobora kuyibloka bivanye nuko telefone yawe ishobora kuba imaze ikiringo kinini. Reka rero tuyirabe ngaha muri Play Store, turabe YouTube yacu ko ikora nuko idakora, bwacu turondera ya application yindi twoshobora gukoresha. Uraza ukinjira muri ya Play Store ariyo itwiye wa muvyeyi w'ama application. Umaze kuyinjiramwo ukacurondera application ya YouTube. Ndabibutse yuko application ya YouTube ifise agasembole kameze uku guys, kameze nk'iyi logo mubona ngaha kuri biro, aha musi y'iri zina ya Technology, kameze uku guys. Ndabibutse yuko ucuja kuraba ko ngaha ukaronka, uca wandikamwo ijambo YouTube ngaha muri recherche, ngaha nanumwe atahabona. Uca wandikamwo ijambo YouTube, yaduze uca ukorako. Umaze gukorako guys, mwihweze neza, murabe YouTube yacu ntayo turiko turabona. Izi muriko murabona, izi zose muriko murabona ntabwo ari YouTube zikora nkuko YouTube yabigenewe ikora. Izi noneho n'amalecteur, novuga yuko bidufasha gusoma ibintu biri en video biri muri telefone. Rero ntihagire ubuvyitiranya ngo iyi ni YouTube cenga azotiresharije ngo bimumarire amamega yiwe yaguze, kumbure ugasanga yibagije yuko ari application kumbe atariyo. YouTube twibukanye rero yuko aha muri telefone iwanje ntikora. Ivyo bica bivana nuko telefone yawe bivanye n'igihe imaze. Rero reka mbereke aka application dushobora guca twifashisha na wewe YouTube yawe ikora, ku buryo ejo niyo itakora
kuko uyu munsi turaryama tukavyuka uko iminsi itera ivako niko telefone yawe itera ikura, kandi udashobora guca uyikuraho kubera hariho bimwe bimwe biba bigikora nka WhatsApp ibikiriko irakora, Facebook biba biriko birakora. Reka rero turabe ako ka application ukungene kitwa, hama kugira bikunde duce downloadinga tugashira muri telefone yacu YouTube yacu ikore. Ivyo ndabibutse yuko mu kubikora iyi application ya Play Store isaba yuko uba ufise amamega, kandi amamega y'inguvu utegereza kugura buke ikiri nshasha hama ugaca ubona kuza urayinjiramwo, kuko buke iyo washoboye kugura buke y'ukwezi ushobora kusanga umuvuduko waheze, iyi application ntiyuguruka. Ibi muba muriko murabona aha nuko connection iba ikwiye muri telefone. Rero muri Play Store ucuvamwo, nubwo navuze ngo ni umuvyeyi w'ayandi ama application, hari uwundi umuvyeyi nawe akomeye kandi wo aho n'abakoresha computer, urakoresha computer ukoresha Google Chrome. Iyi ni Chrome kuvuga ni application nayo ikomeye cane ushobora kuvamwo ama application, ariko iyi nubwo navuze ati ni umuvyeyi wayo, iyi ni application mobile ishobora gufasha telefone, nayo ugiye kuyondera muri mashini ntabwo ushobora kuyibona. Naco gituma kuri mashini ama application mu kuvoma bakoresha Google Chrome. Mvuze mashini ndibaza muragitahura, ni ordinateur. Rero tuca tuza ngaha muri iyi application tukakoresha iyi Chrome, maze kuyikoresha tukayugurura, maze kugurura ucuza ukandika ngaha muri recherche application. Aha muri recherche guys, ucuza ugafyonda ngaha muri recherche, maze kuhafyonda uca wandikamwo Vancid iza yamaze kuduga ku bana nigeze kuyirondera guys, muga nawe naho utoba urayirondera wandika Vancid hama ugaca ugira search nk'uko ce itaduze bagira search. Ubona ngiyi application baza bayiduhaye. Guys, ugende gahoro gahoro kuko iyi application isaba ko umanza kuyidownloadinga ikaba muri telefone yawe, ucuza ukayikorako, umaze kuba uyikozeko ukabona nta gipasa, ucuza ukaduza, umaze kuduza uriko urarondera aho ushobora kuronka downloading canke telecharge bivanye n'ukungene telefone yawe iri installe muri uwo mwanya. Navigateur, mvuze navigateur ni irya Google Chrome twinjiyemwo, ni kuvuga canza nkafyonda ngaha kuri downloading, mfyonde downloading, nako bambwiye ngo convertir en France, ashase na convertir en France kacingira telecharge ngaha mubona ngaha amusi, aha musa harimwo français anglais, ariko ivyo n'ibintu ntwara umwanya. Kandi ndabibutse yuko namaze gukora ko ngaha kuri downloading irikira downloadinga nuzenye yanje, kirakoresha ka application mwe murakabona ngaho hejuru, kira ka downloadinga nimaze kugera ku ma mega octet 10 kuduga. Ni kuvuga hamwe ngo acinda kinstara, ni kuvuga naho novayo kariko karaba installe ya Google Chrome iriko iramfasha cyane. Iyi niyo iriki irakinstara, niko muritegereza ngaka ino ngaha kuri telefone kariko karaba installe. Aka kamenyetso nukabona kuri telefone yawe uzoce umenya yuko telefone yawe iriko iragira telecharge ikintu cyaricyo cyose, yaba muri WhatsApp, yaba Facebook, Google Chrome n'ibindi application yose, akantu zo gutelecharge kaca kaza hejuru, hama kakakwereka yuko kariko karabateresheje nkaka. Rero kagomba kace gashitse hama cenda ka installa, hama muce mubona ya YouTube yacu. Guys, murindire gato connection biriko biragenda kandi biriko bigenda neza, biriko birihuta. Kagomba gashike karashitse, canza nkakorako ngaha nkakorako nayikozeko, hama guys murahabona ngaha amusi, ngaha amusi hariko harimwo installe, installe canza hamagira installe. Ana guys iriko ira threateninga
kirinstara bayinstare ije muri telefone. Application installe ni kuvuga application yabaye installe banyeretse munsi ngaha ngo ouvrir, canza nkagira ouvrir, hama application yanje ikaca itangura kunyereka izindi etape. Guys, urarindira kuko nayo isaba ama connection, ariko ama connection nayo ni nk'ibisanzwe ni application nk'izindi. Urarindira gato. Guys, ngiye irugurutse itwetse ahabanza hatangura. Urabona yatweretse n'ama video akey, shoot, tendance, abonnement, bibliothèque, kubandanya. Guys, rero iyi ni application ikisubirira YouTube. Rero nukuvuga wewe ucushiramwo indirimbo ushaka canke filime ushaka. Akarero nk'ubu ureka ndondere Kiriku, aha nihe ngiyi yaduze. Imaze kuduga ushiraba kandi YouTube yawe igakora ifise image nziza kandi karite nziza. kubivuza yuko jewe nsubira inyuma banyese kidoma cakobete n'amabuye ndabakoma mwemese ndi noma abamfitiye shari koma byinshi. Ugira subscribe, ugire comment, n'ibindi wifuza ko twakwigisha byose tubaye itaje kugira benshi babone kino cyigisho bikunde ushike ihangire twese tuzi ibintu byiza. Salamu alaikum, kubaneze meze. Bye bye.